Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana kugubwa neza kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu aho muherereye. Nizere ko bimeze neza umwe wese bivanye n'ivyo yiriwemwo, bivanye n'ingene ubuzima buriko buragenda. Birashoboka yuko bitameze neza kubera impamvu iyi canke iriya. Turabizi ko kumbura abantu badashobora kuba mu bihe bimwe vyiza bose icarimwe, ariko mugabo wewe bitameze neza bivanye n'ikibazo ufise, bivanye n'intambara, bivanye n'amakuba canke amageragezwa urimwo. Nagomba kukwihanganisha, ushishikare wihangane mw'isi. Uyu munsi birashobora kwanka ariko ejo bigakunda, hirya y'ejo bigakunda, kubera yuko ibihe ntivyama bimeze kwa kundi. Ibihe bigenda bikuranwa. Umwana w'umuntu niko uwundi muririmbyi yavuze ngo hamwe aranezerwa ahandi akababara. Ndafise amajambo rero ngomba ko dusangira namwe nk'uko bisanzwe, nk'uko vyama mu kiganiro igitondo gishasha cacu c'uno musi. N'amajambo dusanga mu cete canke mw'ibaruwa canke mw'ikete bivanye n'uko abandi babivuga, ryandikiwe abaheburayo. Dusoma mu gice c'11 duce dusoma ku murongo wa 30, ariko turawufatanya n'umurongo wa 6. Reka dusome mbere wanashaka duhereye ku murongo wa 6 muri kino gice, hanyuma duce dusoma n'umurongo wa 30. Havuga ngo, ijambo ry'umutwe rivuga ngo ababaye abahizi mu kwizera. Munyemerere duhere umurongo wa mbere, uwa 6 n'uwa 30 tuyifatanyo. Umurongo wa mbere uvuga ngo ukwizera ni ukumenya rwose ivyizigirwa, udakekeranya ngo ntibizoba, kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Icatumye, hano ku murongo wa 2, icatumye abakera bashingirwa intahe nuko bari bagufise. Tuje kuri wa murongo wa 6 avuga ngo kandi uwutizera ntibishoboka ko ayihimbara, no kuvuga Imana, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igaha impera abayirondera. Wa murongo wa 30 nawo uvuga ngo ukwizera niko kwatumye inzitiro z'amabuye z'i Yeriko zisenyuka bamaze kuzikikuza imisi 7. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nta n'amajambo dusomye nipfuje ko dusangira avuga ku kwizera. Ukwizera ndizera ntakekeranya yuko bitoroshe kugusigura kose ngo umuntu akumare. Umuntu yo kwandika ibitabo n'ibindi, abanditsi bo kwandika bakaroha, kuko ni ijambo ryagutse cane kandi rikora ibimenyetso n'ibitangaza. Hamwe hobaho gusigura no kwandika ku vyabaye kubwo kwizera ntitwobiheza, na cane cane ko tuzi ko na Yesu abo yagiye akiza yagenda ababwira ngo genda ukwizera kwawe kuragukijije. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nzanwe no kuvuga rero kuri kuno kwizera mu mwanya mutoya mfise. Birashoboka yuko umuntu ahura n'ibibazo, birashoboka ko umuntu aba muri situation aho usanga bigoye kwizera no kwizigira canke kwemera no kwemeza abantu yuko umuntu azova muri ivyo bihe. Ibihe bikaba bibi, ibihe bikaba ibikomeye, ibihe bigahinduka, amagara umuntu akamukika, umuntu agahamwa, akagira umwasi canke akagira abansi. Ugasanga bivanye n'urugamba umuntu ahanganye narwo, bivanye n'amakuba uyu muntu arimwo, bivanye n'amarushwa amukikuje imbere n'inyuma. Ugasanga uyo muntu kwizera yuko aho hantu azohava ugasanga biragoye. Imana yacu nidutabare. Twabonye rero uku kwizera Bibiliya itubwira uko kumeze. Twabonye ngo havuga ngo umurongo wa mbere, definition yo kwizera ivuga ngo
ukwizera ni ukumenya rwose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Imana yacu nidutabare. Aha baratubwiye ingene ukwizera kumeze, ko kutumenyesha ibitabonwa kandi kukatwemeza, kugatuma twemera ivyo bitabonwa ko ari ivy'ukuri, ko biriho naho biri dans le monde invisible. Imana yacu nidutabare. Umurongo wa kabiri bavuze ngo icatumye abakera bashingirwa intahe nuko bari bagufise. Aha rero muri kino gice badondaguye abahizi benshi babaye abahizi, biswe abahizi kubwo kwizera. Ukwizera rero ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu gihambaye muri uru rugendo rw'iyobokamana. Umuntu wese akwiye guharanira kubaho afise. Yesu twamaze kuvuga yuko abo yakizaga nabwira ngo genda ukwizera kwawe kuragukijije. Imana yacu nidutabare. Vyerekana rero yuko ukwizera Imana, ukwizera Yesu Kristo ariko gutuma umuntu akira canke akizwa, atabarwa, abohoka, aba umuntu w'Imana, anezereza Imana. Ku murongo wa 6 twabonye ngo utizera ntibishoboka yuko ayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho. Usenga Imana akwiye kwizera yuko iriho. Umukristu akwiye kwizera yuko Imana iriho. Abasigura nkanje bakwiye kwizera yuko Imana iriho. Imana yacu nidutabare. Rero nigeze kuvuga umuntu mwambwira ngo umuntu yize vya Bibiliya, ngo yamubwiye ngo barakwigisha ngo teoloji ngo uyimaze yose uyihejeje. Ngo bagaca kubwira rero ngo ivyo twakwigishije vyose zinga Bibiliya. Imana ntiriho, Imana ntibaho. Imana ni wewe nyene, wewe ico uhisemwo, ico ufashe kw'ingingo nico nyene. Ico ugomvye ko kibaho kizoba, ico utagomvye ko kibaho ntikizobaho. Imana ntibaho. Imana yaje nidutabare. Naciye numva binteye ubwoba asangwa inyigisho mwene izo ariko zimeze, na cyane cyane ko nanjye nsanzwe mfise icipfuzo co kwiga cane uko noshobora kose canke uko noshobozwa, kuko bijya si vyagusa, burya umuntu atanga amahera. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno musi rero canumva biteye ubwoba, asangwa umuntu yiga ivy'Imana akabinonosora, bakarangiza bamubwira ngo burya rero ngo iyi myaka yose umaze wiga ivy'iyobokamana, iyo Mana ntibaho. Imana ni wewe nyene. Zinga Bibiliya utahe. Imana yacu nidutabare. Naciye niyumvira nti mbega none bizogenda gute naho nipfuza kwiga, kuko mu byo nipfuza kwiga nipfuza kwiga cyane ivy'iyobokamana, nkagerageza uburyo bwose kumwe nkagera aho ngeze mu kuvyumva no mu kubitahura, kuko nasanze birigwa hanyuma bikamenywa. Urashobora kuvyiga ukabimenya ubifatiye umwanya ukavyiga, urongowe na mpkemu ugafatikanya na mpkemu yera, hanyuma ugatahura ukundi kuri kurengana inyuma y'izi domezo nyine tubona, kubera ko hari ibindi bitabo bidondora cyangwa se bisigura Bibiliya. Abantu bafashe umwanya uhagije wo kubikurikirana no kubinonosa no gushika iyo vyagiye birabera, batohoza menshi. Murambona mu bitabo niko ndasoma ibintu vyinshi. Imana yacu nidutabare. Rero n'aya majambo aha twumvise ngo kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho kandi igaha intera abayirondera. Imana yacu nidutabare. Yesu mu majambo yavuze, nibaza neza ko ari muri Yohana igice c'14, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, ntitwirirwa turaharondera. Mugabo yavuze ngo mwizere Imana
nanje munyizere, Imana yacu nidutabare. Yagiye rero ayerekana yuko bakwiye kwizera, umuntu akwiye kwizera, Imana yacu nidutabare. None rero aya majambo twasomye twabonye ku murongo wa 30 hariya hepfo, batubwiye ngo ukwizera niko kwatumye inzitiro z'amabuye z'i Yeriko zisenyuka bamaze kuzikikuza iminsi 7. Imana yacu nihimbazwa. Bagomba kutubwira ingene buriya bari Abisirayeli igihe bemera bakazunguruka iminsi 7 bazunguruka Yeriko, yuko ari kubera ko bari bizeye ico Imana yavuze. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Iyo bataba bizeye ngo bashire mu ngiro ico Imana yavuze, bari kugaba ntibari kuzunguruka. Muga muri kujya kuzunguruka berekanye ko bumviye Imana ibyo yababwiye. Mu yandi majambo rero, mu kwizera Imana, mu kwizera habamo kugamburukira Imana, habamo kumvira Imana. Uravye ubona ngo Aburahamu yizeye Imana abiharurwa ko nk'ukugororoka. Kubera iki? Ukwizera kwiwe kwagaragariye mu gushira mu ngiro, mu kumvira Imana ibyo yaba imubwiye. Imana yacu nidutabare. Rero ngaha ku murongo wa mbere twabonye rero ngo kwizera kuratumenyesha ivyizigirwa. Kugutumbo kwizera, havuga ngo kwizera nukumenya rwose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba. Kwizera kutumenyesha ivyizigirwa tukabimenya rwose, kandi tukabaho tudakekeranya ngo ntibizoba. Imana yacu nihimbazwe. Burya rero aya majambo yose ntumereye gukuramwo isengesho, kuko kukwizera kudateye amazi kwatumye abo hambere, musomye kino gice cyose muzobona ingene bemeye guhigwa, buhongo, guhamwa, kugirirwa nabi, bahogwa uku kwizera. Nsanga kuno kwizera kudateye amazi gufiswe n'abantu bake. Turakuririmba ku munwa, turagusigura ku munwa, turakuvuga yuko uko kwizera tugufise, ariko ndakeka yuko hamwe twoca mu bihe bisa n'ibyo baciyemwo, uku kwizera twosanga gutandukanye n'uko dufise. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, ikimenyamenyo uzorabe usanga abambere mu bantu biganyira n'abaporoti nabo nyene bazamwe, n'abasenga Imana bazamwe. Ukwiheba no kwiganyira ubisanga mu bitirirwa izina rya Yesu, kandi uwufise ukwizera nawe aba afise ivyizerwa. Ivyizerwa navyo bavuze ivyizerwa ni ivy'Imana yavuze, ni amasezerano Imana yasezeraniye abayikunda, ni ivyanditswe vyera. Imana yacu nidutabare. Kandi ivyo ni ukuvuga ngo biriho bitabonwa n'amaso y'abantu, ariko amaso y'ukwizera arabizana akabizuminga, akabitwereka nk'ibiri hafi yacu. Imana yacu nidutabare. Kandi twabonye ngo abakera icatumye bashingirwa intahe nuko bari bafise kuno kwizera kubemeza yuko ari bizima, ari binyakuri. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, tugomba dame dusozera mu ntumbero yo kudakoresha umwanya muniniya. Biratworohera kwizera umushoferi yaborewe, wanashaka w'umutama, bibonekana ko ari akaheze, ariko mugabo ugasanga turamwizera, tukurira imodoka ikamanuka mw'ibarabara rya Bugarama,
kandi hari imisozi, hari imimanuko iteye ubwoba. Twabonye ko yanyoye inzoga, twabonye ko yaborewe, ariko tukamwizera kuko tubona imvi ku mutwe, tukavuga ngo ujya afise experience gusumba bwa busore, ni mumuterure gusa mu mwandazi mushire kuri vola, ibisigaye ndazi aramenya ingene bigenda. Imana yacu ne dutabara. Abantu rero biratwohera kwizera abana b'abantu, biratwohera kwizera umupilote tutazi ko yiza atirisha, tutazi yuko yunguruzwa yamenye, tutazi ko yideribera, tutazi ko yatanga ibiturire, tutazi yuko ikumbure yabimetiriza neza. Mugabo tukavuga tuti ko bamushizeho akaba ari umupilote, akaba yambaye ujya mwambaro, twurira imodoka iradushikana amahoro mu gihugu tugiyemwo. Imana yacu ntidutabara. Abantu rero turizera, tukizera umumotari akurira imoto, nako tukajako ngo ubwo wewe ariwe afashe vola nta kibazo, biragenda neza. Imana yacu ntidutabara. Ariko mugabo ikintu gitangaje ni ingene tutizera Imana, umuremyi wacu, tutizera Imana yaremye ibiboneka n'ibitaboneka, ariko bikatworohera kwizera abana b'abantu. Mbere ugasanga turanakomeretse, turahuye n'amadeception, tugize ibikomere, mbere ibyo bikomere bikanka no gukira, dukuye mu kuba twizeye abana b'abantu. Imana yacu ntidutabara. Ariko ngaha twabonye ngo Yesu yavuze ngo mwizere Imana nanjye munyizere. Imana yacu ntidutabara. Uku kwizera rero tuko turavuga ngo kwaratumye insika, inkuta, ibihome, impome z'Yeriko zibomoka. Imana yacu ntidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha, kandi ngo izi mpome z'Yeriko ngo zari impome zifise intimba, epesere niniya, aho hari n'abavuga ngo zoba zarashikana hafi metero 18 hejuru gutyoyi. Imana yacu ntidutabare. Murumva yuko kubomora ntibyari byoroshe. Sinzi ya mamisiri biriko baravuga kumbure yongera ngo yogerageza, ariko wisunze intambara y'ico gihe y'amacumu n'imyambi, urumva ko urwo ruhome naho rwogira metero 3 za epesere, kurubomora nticoroshe. Imana yacu ntidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha, ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo ukwizera niko mu yandi majambo kwahanganye n'izo mpome z'Yeriko, hanyuma zirabomoka, zirasenyuka kubw'ukwizera. Imana yacu ntidutabare. Bagenda bavuga rero abantu batari bake ukwizera kwabayemwo n'ibyo kwabashoboje kwihangana no kwemera no kwemanga. Imana yacu ntidutabare. Rero tugomba dusenga Imana, mbega uku kwizera wumva ariko ufise wewe, ko urangwa no kwihebura no kwiganyira n'imyidogo, mbega by'ukuri wohagarara ukavuga ngo uku kwizera nanjye niko mfise kandi niko niteze kugutabarwa. Imana yacu ntidutabare. Numva twosenga Imana tukavuga ngo Mana, naho tuvuga ngo dufise ukwizera, dufise ukwizera ko ku munwa. Muri ibyo yavuze ngo hamwe narakekeranya maze ahandi nkizera. Ibyo nibyo bihe abakristo ba kino gihe usanga turimwo. Turavuga hamwe ko twizera, ariko twahura n'ibipima n'ibishira ku munzani uko kwizera, ugasanga twuzuye gukekeranya. Imana yacu ntidutabare. Rero tugomba dusenga Imana. Wumva wobwira Imana ngo uku kwizera kumenagura imisozi, uku kwizera gushobora kubomora impome z'Yeriko. Mbere Yesu Kristo yavuze ngo nimwagira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, n'akabuto gatoya ku rugero rw'uko kangana n'urutete rw'ururo, ngo hamwe mwogira ukwizera kungana n'ako kabuto, kagombe kaba ako kabuto ka sinapi, ariko mugabo kuba ari ukwizera, mwobwira imisozi
igashingurwa aho iri igatabwa mu kiyaga. Imana yacu nidutabara. Urumva ko ukwizera kudasanzwe. None rero mbega wumva wobwira Imana ngo Mana bimaze imisi bingora, jewe sinizera, nuzuye ugukekeranya, nizera ivyo niboneye nka Toma nawe yari umwe muri ba bigishwa 12, nawe ngo ukwizera kwari kwaramunaniye, aravuga ati jewe ntavyiboneye simpfa nemeye ko Yesu yazutse. Naho nyene si kumubona gusa, mpozeyo n'urutoki muri za nkovu aho yacumiswe ya misumari, numve ko rero ariwe. Imana yacu nidutabare. Rero tugwije ba Toma muri ino misi, wumva wobwira Imana ngo Mana nuntabare. Iryo sengesho numva wosenga, ubwira Imana ngo Mana ntabaza ukwizera kudateye amazi, ukwizera nyakuri, ukwizera kunyizigiza, kunyemeza, kunyizeza yuko imisozi impagaze imbere, y'ubukene, y'ubushomere, y'indwara, y'uruvugo, y'uruhamo n'ibindi byose nipfuza kutabagwamwo, ukwizera kunyizigiza neza yuko ibyo bintu bigiye gushingurwa bigatabwa mu kiyaga. Uko kwizera Mana n'ukundose kubera ntako mfise, kandi niwemera kuko kwizera atakufise ukagusaba, Imana irakuguha. Dusenga Imana rero n'umuhigwe umuntu afise ukwizera canke atagufise agaca yemera kuvuga ngo Mana mbabarira, hanyuma nsavye ukwizera. Ariko n'umuhombe umuntu yumva neza kuko kwizera atakwafise, hanyuma ntanasaba Imana ngo Mana mbabarira kugukekeranya kwanje, hanyuma umpe ukwizera. Mu biganiro byarenganye twaravanye ikiganiro cyavuga ngo Mana fasha ukutizera kwanje. Imana yacu nidutabare. None mumva ariko aya majambo asa n'ayagomba gusa, yose ashimikira ku kwizera, kandi naho tumenye ku kwizera utagufise ntahimbara Imana, utagufise n'umugogo, utagufise afise ikibazo imbere y'Imana, ariko ugufise aremerwa n'Imana, arahimbara Imana. Imana yacu nidutabare. Dusenga Imana. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane ku bwana majambo twumvise tubwiye kubijanye n'ukwizera. None rero umuntu wese ayemeye akayizera akavuga ngo nkwiye kwizera nk'uku, ngwiza kw'imbabazi nyiyereke Mana, ngirira neza, imbabazi zawe zimboneke ko maze imisi nihebura niganye, nsuhuza umutima negeye kure yawe, ariko ngirira neza umukwizera gushitse. Uyu muntu ucumugirira neza, umweze umutunganya, hanyuma mu kwizera gushitse gushobora gusenyura no gubomora no gukuraho impome z'Yeriko, impome z'ibibazo n'amageragezwa afise. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tubisabye tuvyizeye, amen.